Shatana Mabambi Liverman aka Alan Timbaland is Alan the one, Alan the first. Abakunzi ba Yaganaho TV ndabaramukije ndabakaze ni karibu ku biganiro vy'amaca kuri Yaganaho TV ni Alan the one, Alan the first mubona imbere yanyu kuri kamera. Nkuko muri kwikena ibiganiro tuma twashikira kuri radio na televiziyo yacu Yaganaho TV. Uno munsi twishike neza na neza mu Cibitoki kw'isoko aho muri gwa rukikana go kubaha ibiganiro n'ubumenyi no gusangiza abantu no kuyaga n'abandi ibigiye bitandukanye. Aha mubona ndi kuba fundi no cyangwa ndugita aba pneumaticien niko bambwiye bitwa. Turi kumwe n'abafundi tuje kuganira ubuzima bugiye busanzwe muri mwe twabemerera gusanga abantu ku kivi ivyo ko barakora n'ivyo ko bararangura. Niyo mpamvu mubona ndi ngaha ngiye kuganira na bamwe mu basanzwe bakorera hano mu basanzwe barepara ivyuma amapine amamoto n'ibindi. Mugumane nanje tuganire twumvirize ubu buhinga canke uyu mwuga ingene utereje imbere abandi, ingene ubateje imbere, ingene ubatungiye imiryango n'ingene utereje imbere igihugu. Mbanze ndakwibutse ukabiri mushasha gira subscribe kugira ibiganiro bica kuri Yaganaho TV ugende urabifata ikibiraho. Ntiwagire partage ku biganiro vyiza zama bica kuri Yaganaho TV kugira ubisangize abandi. Je no gutwereka ko ivyo dukora mwama mubikurikirana. Commenter nikibazo twabashigiye mudusigurira canke mukatwereka canke mukadusaba intererano zanyu niho muzishira. Nidukoresha YouTube gusa, dufise na page ya Facebook. Genda kuri Facebook wandika uti Yaganaho TV urabona page imeze neza cyane icako ibintu bigiye bitandukana. Bana nanje rero mwuga tugiye kujamwe uyu munsi n'umwanya mwiza kuyaga n'abanyamwuga turabe ingene abakora akazi k'amaboko nabo ingene bitejeje imbere. Reka nakire umutumire wanje akabasanzwe n'umufundi ari ku kivi ndamakiye nonge ndamuramutse kumana nanje. Yaganaho TV. Nkuko nababwiye rero turi kumwe n'umwe mu mafundi basanzwe barepara canke basanzwe bakora umwuga w'igifundi cyo kurepara ingendeshwa amapine amamoteri n'ibindi. Nkuko mubona reka mbaze ndamuramutse boss ndakuramukije. Muramukije. Umeze neza cyane. Yego. Uboshaka kwidondera ko adukurikirana. Boje nitwa Nkurunziza Shabani batazira kigingi. Shabani batazira kigingi. Shabani ndagwe kaze ni karibu kuri televiziyo yacu Yaganaho TV. Yego. Wisange. Shabani tugusanze uri kurakora umwuga wawe n'uwo abandi basanzwe bakora. Uno munsi twifuza kuyaga kubijanye n'umwuga wawe ukora. Uyu mwuga wawe ukora twita gute? Bo umwuga wanje nkora bawita ngoma mapine mu Gifaransa bita pneumaticien. Pneumaticien. Ego. Uyu mwuga wawe umazemo igihe kingana gute? Bo umwuga wanje nawutangiye 88 bise imyaka 8 niga mu ya kabiri. 88. Uri inzobere mu mwuga. Nta wundi mwuga wigeze ukora ikiri mu mutwe wanje bise imyuga ishika 5. Niyihe? Bo je ndi mu meniziri. Ego. Nkaba ndi mu peshere. Peshere. Wabikoze navyo nyene. Navyo nabikoze. Ego. Ikindi nkaba ndi umushoferi. Umushoferi. Ariko no munsi ukora umwuga wo goma mapine donc wavuze n'aba pneumaticien. Uyu mwuga nawisemo ko ari uriha. Ni uriha cyane kuri tindi munsi. Ariko menga no kuroba birariha. Oya kuroba twasanze ari gukorera ababosi. Byavuye gite mu mwuga wonyene. Uyu mwuga nawisemo kuko ari wo navukiyemo ni mwuga natuye kuri papa wanje. Na papa wawe niwe yakora. Donc no mwuga vyandi bavuga ngo imfizi tembera nkase. Ya uyu mwuga rero kurakora n'umwuga benshi bagiye badasobanukirwa cyane canke benshi basanzwe banenagura ngo ni akazi kagahetse cye gacafutse cyane. Wewe bivuga ko iki ngo gukora gacafuje ariko nakazi kariha. Nakoze naho ncisha mu ijisho. Karaguhemba cyane. Bien. Akazi je no nkanga ngo urafise diplome. Mu biro bya leta nakoze nka. Oya. Wewe urakora tu ukavuga ati jewe ngaha ndinjiza bien. Uga akazi je karangujije. Iyo tona bati ko atomanga ngo afise diplome. Akazi kariha. Ego. Naho utamugoye.
muri make rero nshaka tuganire kubijanye rero n'umugabo wawe tuwinjiremo neza cyane cyane twumve neza ingene uyu muga umeze. Abakora umwuga benshi canke bagiye batandukanye benshi baravuga ngo ni imyuga icafuye. Mugabo tubiye ko turi muri leta nkozi aho turiko turakora tukeneye kubona imbona kazoza ya 2040 uzoba ari Uburundi bwifashe 2060 azoba ari Uburundi buteye imbere. Wewe guhanura iki abantu badakora? Je ahanura abantu badakora ko bakura amaboko mu muzi bagakora kuko ubu umwuga ni uteye imbere gusumba ubuzi buhari. Kuko udakora ntakajya. Yeah. Kuko ukoze umufuko uraronka ninda ukaronka. Nakari dusanzwe turi ku civugo cy'umukwigo ati ngo umufuko uronka icubika n'umuntu wonga icufungura. Yego. Wewe iyo kurakora akazi uvyumva mu gute wumva kakuguye gute? Je ndiko nakora akazi kangwa neza ahubwo nakabuze no gukora ndakora muri rusangi akazi ukamazemo imyaka myinshi akazi watanga imyaka 80 nakazi umazemo igihe kinini ndakamazemo imyaka 38. Yeah. Urumva ko arakazi umenyereye cyane. Muri rusangi nkuko nzira kubaza ibibazo bigiye bitandukanye kubijanye no gukora. Benshi baravuga yuko aha mu ntara yiwanyu murarima cyane igitego cy'umuceri. Yego si cy'imiceri gusa imwa zose turazirima. Eske umuceri ibigori imyumbati kintu cyose turakirima. Eske urarima cyane cyangwa wakihebeye aka? Je umuntu akubagenga ivyetse. Ubisanga aho biri. Ngansumye. Donc akazi kakora kagutungiye umuryango kagize gute byose. Eske nk'ubunye bishitse hakagira abipfuza gukora aka kazi ukora bakaza ukabigisha abo bigisha. Ahubwo narababuze. Nta naburaramura nta nababiri ce batatu. Je nmaze kuramura benshi ndabise abashika batatu mu mwanya ari babiri bari muri Zambi. Bagiye kora aka kazi nyene. Ngo ari nundi bageze Lubumbashi kwa aka kazi. Akazi nyene. Bwabo ndi uri inararibonye cyane. Akazi ni keza cyane. Nanje nzokiga nuko bigoye. Rero iyo kenshi ibazo nkunda kubaza abantu bakora ubuzi nk'ubu bigifundi n'abantu baronka amafaranga kibiriraho sivyo araza ukazi agataha akayakoresha ejo karonka yandi. Nshaka kubaza ku kijanye n'ingene we ukora ngaha urikora nawe ufite abandi mukorana. Je turakorana kuko musanzwe kazi kwaje tukora ni mu muryango. Ujya wabonye yagiye ujya ni petit frère. Imashini y'umuryango. Voilà. Sinikorana. Umva impamvu ndenda kubaje uko niko besho gusanga bikorana ariko tuzi yuko ngo uko kumwe kuri yagani kwimara bugi biryoshiye mukorana n'abandi. Je sinikorana. Iyo ukorana n'abandi birafasha. Iyo ukorana n'abandi birafasha ko biratuma amwongerekanye ingufu. Akazi mu bisanzwe mushaka gukora ngo ukore uri umuntu. Oya. Usanga wapasutse. Cyose. Uko birageraho akazi kaza. Ni mu rukazi tanwaneko. None ukora uri umwe. Utegeza kufisa abandi. Neza cyane numva bakunzi bayagana TV amunumva ko tuko turayagana Shabani asanzwe akora akazi ko guhoma mapine kandi abwira ati nakazi amazemo imyaka myinshi cyane nakazi k'umuryango nakazi abwira ati yatoye ku muvyeyi wabo kandi family yose iragakora murumva yuko arakazi hemba kandi nakazi gatunze umuryango nawe ukaba kurankurikirana kuri televiziyo yacu ndagukanguriye cyenda kwibutse ati uje ukazi gukora. Shabani ndakunda kubaza abantu ikibazo cerekeye n'ibyanye no kuziganya toko bukorera muri rusange kugira abantu baziganya kugira bitera imbere. Wewe ibijanye n'umuga wawe urabitegurira ko upfuza kogira dufate kogira garage nini? Yego byo ravyifuza kandi ndazi utagiye kure. Ndazi ko mukwicira Imana yashikanye nzo biko cyo kundira urafise no kwizera cyane. Bisigura yuko uri kurategura gukora ikintu kinini cyane kandi wipfuza yuko yobaga kandi yibaye garage yakira abantu benshi.
oje nifuza muri umwanya kuba mfise nk'abayedi bashika nka 5 kuko nabye ko mu 10 nzo bafise garage kwiye ifise byangombwa bikwiye ubwo ndiye ndarondera hano noronka hari kere yagutse ikibanza za mashini Shabani kugira turangize gatonya nshaka ndagusabe uhanurire abantu badakora kubera hari abantu gukora iwabo umenga banka akazi canke basuzugura akazi ngo gacafuritse ariko gahemba we niye manuro wobaha je manuro nobaha burya akazi bavuga basuzugura ngo ni gacafura ngo ni gahemba akazi ariko urumva ko karacapfuye mbwa karahemba uyu ni umwe mu bo mukorana n'umukiriya kanamaze gatonya ndakora mbwije boss ego witwa gute banyita Mahonima na Christian Christian we waje kwa Shabani gukoresha nawe ivyuma mbo kuko sanzwe ndumukomvayeri kujya modoka mbo urazi ipine litobotse hajya nta ugirante mbo hajya mu majambo make ubugirigire bufasha ubugira babibiri hajya rero uyu Shabani okuba ari ngaha amfasha ibintu byinshi kubera ko mbonanje birashirwa sanga namaze kuruha ariko nkamoza ati nawe kora kugira nawe ro suregereza microphone ngaha kuko nawe ronke icafungura icajya we usanzwe uri mu convoyer donc ariko urabona ko Shabani nawe kwiyimbuga akenewe kandi azwi cyane wewe umaziye kingera gutukorera kwiyimbuga bo nta mezi menshi maze muga ndamaze nk'ukwezi nkora gusa ndiko nyine ndamenyereza buke buhoro mugabura ko Shabani ngaha nakenewe vraiment arakenewe kandi yo kwama ibihe byose kandi andarutse n'uburyo akongeza n'abandi benshi agira yugure garage yabikubari yatubwiye agira yugure garage nazo batari ngaha ndabizi muzoba musanga yakorera yego vraiment reka ndagushimire cyane yego vraiment urakoze cyane Shabani nashaka duse n'abasezera turangiza ikiganiro cacu ndagushimiye cyane ku mwanya tumaranye udusigurira ibijanye n'umuga wawe ahubwo ndashimiye neze ko mwamwaje kudutemberera kugira mumenye n'umugari wacu bawumenye murakoze cyane muzogendere n'abandi reka ngende mbwiye abantu Shabani akorera umunazi bari kwibarabara ceka aragenda Shabani akorera neza mu Cibitoki yego kugindwi kw'isoko manda y'imiceri neza muri parking murawe ikaze cyane Shabani ndagushimiye cyane shoferi nawe ndagushimiye cyane reka nshimire bakunzi bako badukira kuri Yaga Nawe TV ndabashimire kwa mwabanye nanje kuva ikiganiro gitangura mwakoze cyane ukaba uri mushasha mwibutse nduze subscribe turi muri gwa rugendo rwo gusanga abanyamwuga ku kazi kubasanga bakorera imirimo yabo ntugende nawe utadusangije canke iciyumviro canke ngo usangize abandi kino kiganiro nije Orlando One mwariko murabana nanje kuri Yaga Nawe TV murakoze cyane mbibutse ko ndabakunda peace and love Ndaririmba TV Yaga Nawe nk'inshuti yanje yakaja munda iremesha abababaye ikanezeranwa n'abanezerewe yishura ku bibazo bitandukanye byo mu buzima busanzwe ikaba kirumara mu nkino no kwinonora imitsi ikitanga itiziganije mukurondera ineza ya benshi ikitanga itiziganije mukurondera ineza ya benshi hamwe na Yaga Nawe TV